nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Nahazwa Mukama. Muri iryo minsi abafarizayo n'abanditsi babwiye Yezu bati, ko none abigishwa ba Yohani n'ab'abafarizayo bisonzesha kenshi bagasenga cane, none abiwawe barya bagahimba. Yezu arabishura ati, none mwebwe mushaka ko abagenzi b'umukwe bisonzesha bakiri kumwe nawe? Hazoza iminsi yindi kandi nibaba ku mukwe niho bazokwisonzesha muri nyamisi. Yongera arabaciriye umugani ati, nta utora ikiremo kivuye ku mpuzu nshasha ngo agiterere kuyishize, ko gutabura impuzu nshasha nyene ya yindi nayo nshasha ntiruhiberana na ca gitambara gishize. Kandi nta usuka igisama c'imvinyu mu mibindi ishaje, ahandi ho igisama kirayisavya imvinyu igaseseka, nayo ya mibindi ikabigiye ityo. Imvinyu y'igisama ibuganizwa mu mibindi mishasha. Vyongeye kandi nta wanyoye imvinyu imaze gusha yoshobora kuyinywa make. Imaze gusha niho iryoha, niko babivuga. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana mu gisomwa ca mbere azananye mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Uyu munsi turumva abandaniriza kuri ca kibazo ca mbere cashika mu bakristo b'i Korenti, ugasanga bariko baracanamwo biyemerana ko bamwe bagira bati twebwe twegukiye umuntu akomeye yitwa Apollo azi kwigisha gose, abana batubwira ati turabo kwa Paulo ni wahambaye, abana bakagira bati turabo kwa Petero ni wakaze niwe mukuru. Bakaza baricamwe imigwi yabusanga ababiyegurira uyu bigatuma bacanamwo batakigira ubukomezi bw'abagize koko igihugu c'Imana. Ugasanga bariko bapfa ivy'Imana, hakahubwo vyoba ari vyo vyobafasha kunywana mbere no kwigizayo utwo tundi abantu baza barapfa. Ugasanga abantu iyo bari hamwe kubera uruntu ntibabura ibi na biriya baza barapfa. Urukundo dufitiye Yezu Kristo, dufitiye Ekleziya yiwe, rurafise ubukomezi bwo kugira ngo ruze ruratugumya, ruratwegeranya, rukaduha inguvu zo kurengera bwa buntu bwose bw'uruntu bw'amagara make y'umuntu bufatiye kuri ca gikomere c'igicumuro c'inyanduruko. Usanga umenga imvune yaco iracakorera muri twebwe. Kubw'urukundo ufitiye Yezu ukagira uti, ndanse gutsindwa n'akagatima k'agashari ka jalousie, ndanse kubabazwa nuko mbona uwundi hafi yanje bimukundiye bamukunda, umenga iwe vyose bigenda neza, jewe ukamenga bigenda nabi, nkaca ntangura gushari ku wundi. Ndanse akakantu k'urunwarunwa rwo gucinya umuwundi, nkaza ndamuvuga nsukamwo vyombe biki. Urukundo rwa Yezu Kristo rutegerezwa kutuvura ngaho. Ahandi ho ntidusubira kumvikana nk'igihugu c'Imana. Ndanse gutsindwa n'akanyarigabo kabi, ndanse ko nibyo hari stress hari iki, ariko ndanse kuguma mvugaguzwa nidoga aho nciye hose kubera Yezu. Akagutuma uronka inguvu zo kurengera utwo tuntu twose tubisha ubuzima, canke tukabugabanya, canke tukabukomeretsa, canke tukabuzingazinga, bugatuma abantu batumva ko bariho kugira ngo bubake ubwami bw'Imana hagati yabo. Ndanse gutsindwa n'utu tunyungu tw'imicezo
tudiridiri tunyanganyanga kubera Yesu, kuko bene utwo twinjira mu bantu tukaza turarya ubuzima bw'Imana muri twebwe, nka kurya umuswa winjira mu giti ukaza urakibozorera imbere kigateba kigahenuka, ukabona umenga kirahagaze mugabo ugikomye gatonye gaca gihenuka. Ariko kandi twarabonye yuko nubwo ivyo bibagora, basanzwe barimo n'ingabirano nyinshi abakristo b'Ikorenti, kubera rero uko kuntu baza barahayanwa nabi, bakipimanako, bakaza barabirana ko kutariko, byaratumye mbere na Paulo basa nk'abamukengereye, bakaza baramucira imanza bati Paulo kucanke kuriya. Mwumvise rero ingene muri ibi batuyagiye umunsi asa n'uriko arabakebura, sukugomba gusa kwisigura, ariko arabakebura. Paulo arazi neza nk'umutumwa, nk'umwigisha, nk'umubwiriza mu gihugu c'Imana, nk'uwahawe ubutumwa budasanzwe, arazi neza ko badashobora kutamuvuga. Ntibishoboka ko batamuvuga kubera yuko abantu niko basanzwe bameze, kandi n'umuryango w'abana b'Imana nubwo utegerezwa kuza muri bo, umwe wese ategerezwa kuza aragira nti akigoro ko kwitsinda kugira ngo agororokere umukama. Twese mu muryango ntusanga umenga turi ku rugero rumwe rwo kumenya ingene ibintu tubitwara, turi ku ngero nyinshi. Hariho abagitangura, hari abasa n'abageze hagati, aho nabaza bamaze nogira nti kuba koko nk'abakristo by'ukuri bamize akabuye k'abagabo, bamaze gukomera mu nema y'Imana, ari usanga bagumye ibintu neza, ari usanga bagumye abandi mu kwihangana, bagaheza bagakomeza umuryango. Ndibuka hariho paruwase nzi byigeze gushika, usanga abakristo bafise umusaserdoti kumbura atavuga neza ikirundi, kandi ivyo bamwe mugasanga batanguye kumva umenga bo bipfa n'umusaserdoti ntiyavuga neza ikirundi, mugabo wabajije iyo yabakariye, sindi buvuge ngo yabatutse, ho bakavyumva, mugabo yavuze ibindi bisanzwe ntibakumva umenga ntibavyumva. Ukabona bamwe bati paruwase bagenda handa pana hari tukiyashaka, uriya muntu avuga ibintu tutumva, mugabo iyo abatutse bakariye muravyumva kamwe. Abandi ukabona umenga bakanye bacitse intege. Hariho n'abandi rero bagumije paruwase, ahubwo baramuguma iruhande, baramufasha, baramwunganira, ukabona yuko bo bagira bati hari undi muntu turiko turakorera ngaha. Paulo arazi neza yuko rero ivyo bidashobora kubura, mugabo acabonera akaryo ko kubigisha, kuko no mu bakristo baravugana, barimwo urunwa, barimwo iki, ivyo nibisanzwe. Uje kugomba gukorera Imana ni nka wa wundi adatinya imituragaro ari musi y'igicu. Hamwe utinya imituragaro uri ngaha musi y'igicu ko bakakubana, imvura yimirije kugwa niwe baragufata ku mutima hakirikana. Nuwemeye gukorera umukama, cyane hoho akarondera gukorera umukama mu buryo bwegeranye gose n'umuryango, mu buryo bwumvirana gose n'umuryango, ategerezwa kwitega rimwe n'amageragezo ashobora kumushikira kubera abo bari kumwe batarashobora n'ubundi kubaberanda, akamenya ati ibyo ndavyiteguriye kugira ngo nivyaza ntuze utumutwe ngo bite ngaho wiruke. Musuku w'umukama ugasanga baramuvuza, hari abashaka kuburementanya, abadashobora no kumwihanganira muri ibi, hari habaye gasanga nka patiri mu muryango w'abakristo ategerezwa kumenya yuko ivyo vyose abitwarira umuryango,
agategerezwa kuguma ateramiye ubukiro bw'umutima wiwe nk'umusuku w'umukama, ariko kandi agategerezwa guteramira ubukiriro bw'iyo mitima imusogota mbere imuciye inyuma. Teze kubona umuntu yigeze kwandika kugira isanamu y'umuntu yunamye bamucumaguye ibisu inyuma, kabona uti nk'uyu arashobora kuba ari nka patiri y'umuryango w'abakristo, kuko bose bamushaka ari nta makemwa, anezere bose, akundwe na bose, mugabo ntibikunda. Ubwa mbere ategerezwa kunezera umukama. Ushobora kuba utamukunze uyu munsi, ariko Pawulo akagira ati hazoza igihe, kitabaye iki gihe kizoba igihe c'umunsi w'intahe ya nyuma. Ati na jewe, ati ngo rubanza ntabwo nicira naho bancira urubanza. Pawulo akanka kwitura urubanza rw'umuntu umwe, ahubwo akitura urubanza rw'umukama. Twame tumenya kwitura urubanza rw'umukama. Umuntu yama agomba kwitura rwose urubanza rw'abari hafi yiwe, rw'abantu, aracoka. Kuko uyu munsi urasanga uyu munsi unyamushize hamwe, menga muri ko muterana amashurwe, hagize agacamwo mugaterana ivyatsi, ivyondo, amabuye, kuko abantu turahindagurika. Uyu munsi urashika bose bakagira bati turaronse, yaciye kabiri ati dukurireho yatugashiyeko. Uyu munsi urashika bose bakabona bati okay, ejo hagize ikintu kigorana, wapi nta kigenda, nta n'inkono yitabazovamo. Ugiye uragenderaho kuri ivyo vyo kunanira kumva ibanga ryawe rishingiye. Wota n'ingoga ikirindiro c'ishantiye y'umukama, gaheze ukazura zirikana kazi imbere y'ukagira uti mukama ni wewe ushobora kuncira urubanza rwiza. Abantu nta rubanza rw'imbabazi bafise, n'igihe uri kuragwa haguterwa imbabazi ngo bagupfuke, barondera ahubwo kugusanzaza, bakugira ikiyago, bacisha amajeme, abasabone kuri Facebook no kuri YouTube, bakakugira ikintu banda. Tugere Kristo. Nagomba kugabisha abakristo mwese mwumvirize ijambo ry'Imana. Turabe nivyo uyu munsi turi mu bihe bikomeye bya communication, ariko mumenye yuko ntidupfa gukomunika ivyo ari byo vyose. Hagati yacu ugasanga tuguma dukomunika ubumara n'uburozi, tuvugana twicana. Ukwica umuntu si ukumuhamba bakamutwara ku mpanda, cyangwa kwica umupatiri mubikira bakamutwara kuri grand seminaire. Urashobora kumwicira hejuru ugasanga ntukiriho kubw'ubukiro bwa mugenzi wawe, uriho witwaje ivy'Imana, mbere ukaba unisonzesha rwose, ari kurica umutima wa mugenzi wawe. Naho yoba cafuye, niko karyo keza ko kuburaba mu Mana ukagira uti harageza aho ndamukunda, atari ukumenga mfise igituma ndamukunda muri we, kuko ngomba gukunda mukama wewe, na jewe wankunze nkiri umunyabicumuro, wamfiriye atari uko nari mwiza, nari umunyabicumuro. Kuba abantu bafise urukundo rwigana, rwitwararika ukwigana rw'Imana, rugira imbabazi, rumenya gukiza uwundi, hakumwamfonsa, hakumusonga uti wende wako. Nagomba ndabaha akarorero kari mu ijambo ry'Imana. Muribuka Noe, sokuru wacu Noe, muragenda mu bisome mu gitabo c'Amamuko. Umunsi umwe karamuciyemwo, aranywa, araboregwa, arapayuka mu mutwe, arati impuzu, agenda gusa. Abahungu biwe babiri bamuserukako. Umuhungu wiwe mukuru menga aramutwenga, aramukekeza, ibyo wigize nta soni, kibiki n'ibiki. Aho undi we byamuteye isoni, arumva babaye, azana impuzu, ntiyanamuraba n'ubwambure bwiwe, agenda kinyuma nyuma, amutera ku impuzu, aramupfuka. Nise wabo
munyuma Noe agacupa kamuvuyemwo akenge kagarutse aribuka ibyamushikiye nawe nyine rumva yuko bimara maje aca akanguka ahezagira uwamupfutse agahuzu aca aravuma uwamukekeje. Genda mu bisunura bingene byagenze. Ijambo ry'Imana rikagira ngo hahiriwe ngo abanyakigongwe ngo kuko nabo dushimira Imana. Amen.